twari gukundana gute selon toi? Thank you, nico nagira mbazi. Twakunda kuko ukundishije umutwe tu peux contrôler l'amour. Mais ukundishije umutima tu ne peux pas. None bakundisha umutwe gute? Ugashiramwe ibiharuro. Ukaba muri parade. Mubonye urazi yuko wewe ushobora kuba iwanyu kwa so na nyoko. Umuhungu mukundana akakwanyira kuva muri iyo nzu usohoka ahantu kandi ntuyisohoke atahuraje ndagusavye she ndakubwiye nkagusanga muri ville ntugenda ahantu hamwe ndakuvunagura amaguru kambara nuisette mwijoro jewe njyamye mu gitanda n'umubebe akambara nuisette akaza gutora amazi muri salle umugabo ariko araba televiziyo umugabo akambwira terega ton ami elle me séduit nkibaza ngo ni blague nkahengera dada aryamye nkafata telefone yewe she's my best friend nkafata telefone yewe nkasoma muri iyo cadre dada ntaba ariko aranyiba umugabo none Nivyo ntaba ariko aranyiba umugabo umviriza ikaze kandi turabaramukije cyane abakunzi ba Fun and Facts ikiganiro cyanyu mwaho murindire chaque vendredi nkuko mubizi turi mu kwezi k'urukundo turi mu kwezi k'amapenzi ndazi ko abantu bashaka kwiyumvira deba tuganire kuno munsi deba iryoshe ariko nini ndende cyane ntunyake mikro siriko tuyimara no munsi tuyimara n'ubundi ntunyake napangira napa uno munsi nada ingena shushe turarushe mugamba se ko arafe munivugira urukundo ngo ntunyake mikro si kwasa anyway nibaza ko mumeze neza abakunzi bacu mwese mudukunda tunabifuza no kugira urukundo nyene aho muri nakira abatumire bacu twagidufite no muzi usatumire babiri bien sûr ngira ngo baje kutuganirira nyene ku rukundo baza kuvyumva hanyuma ariko reka mbana nakire abagenzi banje Nikita Mademoiselle Bagigi na wabonye ndandekanye ntego nje nayo numye mbone karimu nta bintu byo kuza turavuga ngo ntibanyake mikro ninda yinyaka kuba mfise kwanje bwite na grave ntayikoze byaheze ubu ntabwoba mba ntekanye nga ntuje gucya wifata nk'ukundi kuntu naranaberetse twagi naruje yiwe egaramutse abantu Kabe ibintu nibishasha kare mwaramo majana ndamutse abantu canke ndahora ndabaramutsangira mushasha sakangireko oya ntugire ko ndagusavye turi mu hava basezera ndago turahaye mwaramutse canke mwiriwe bifanye nawe muko muraturaba muherereye kuri uyu munsi kuri uyu mugoroba ngarukiriza canke muri ejo n'umunsi duhaye ngo turamutse abantu yambu turabakunda ukwezi kwiza k'urukundo kuri mwese nje mugira ukwezi ko kwankana uko ariko uwo baramukije ushaka ije ninje natangiye kwatanguye mwaramutse mwiriwe ijoro giza bagira baryame okay hama nibaza ko mwese muherere meze neza uno uko kwezi ndakwifurije abantu mutafise urukundo mukugire murugire urukundo kuko ruraryoshe nta numwe adafise urukundo nkaje bihari okay twakira abashitsi nta numwe adafise urukundo sawa deba ntiyatangura okay d'accord urahagigi reka twakira abashitsi bacu ego ladies first twakire boneka reka ndamureke yivuge bisanga nabo baramwatse micro dada oya arayikwihere iba mwiza ingene abigira byiza kugira yimusubire kezo mupendekezo none ko ntaza kuyigusubiza none dada biza kugenda merci bien okay ndabaramutse mukekiri okay mwaramutse mwiriwe je nitwa Anaïs Mugisha aka Sexy Love ndabwira kanu ka love karase ngira bwizina
sexy love sexy oya ugashirako oya sexy amen. love turi mu kiganiro ca love tuvuga ibintu Exactly. vya love ni nayo mpamvu twamutumiye kubera akazina niko muntu ego hama twakire mushinga nta ndabashaje ngene ndi bien placé ndi bien placé dada yumva yo yafushe cira ku mutima birahera gira gutya birahera Umunyigisha. reka twakire umwe muri batanu Ah. reka tumuhe ikaze afise igitsina kiri different izina y'i diferami igitsina gitandukanye okay turi abakobwa bane ni présente mwaramutse mwiriwe bivaye naho muza kurabira video jewe nitwa Kaze Kim mugabo difference witwa Sexy Love jewe banta nitwa abanzi banzi kuri Kife Mike ego Pardon, repeat after me. Uvuze ngo? Uvuze ngo ngwi. Kife Mike After me bego. Subiramo twumve. Sinabyumvise. Kife Mike ego ego dada wowe usigaye ukunda kugwa mu rukundo mu biganiro ko asigaye ndinde ndi mu Mu rukundo rukundo. ndi mu sawa rukundo rero wapi arabisazanye bagirako bagigi tubwire rero ikiganiro ido nido ry'ikiganiro merci tutarandiriye tugire ko kubera nicaranye na dasa no kubitwa hamwe no hirahira nkateba no kubitwa ico kintu uwo kuntu mwamatanye turasuye kuba hari ikaze muri kiganiro cacu Fun and Facts nkuko musanzwe mubimenyereye mwamaze kubimenyera muri benshi tubimaranye igihe kitari gito nkuko rero musanzwe mubizi turagira sujet tuvuga ko ku minsi ya gatanu nkuko mubimenyereye rimwe tuba dufite abatumire canke tukaba tutabafise nama nkunda kubivuga kubera kugira mutahure igihe twabazanye n'igihe tutabafise birashoboka birashika mwavyumvise twatumiye Sexy Love twatumiye na Kife Mike ayo mazina nanje muri commentaire munsabira akazina kandi atari bagira naho kaja bagira agashira mu congereza zo turamwita begie nuko nkuko rero mwavyumvise hariho wabivuze muri twebwe turi mu kwezi kwa kabiri turi mu gihe ukwezi akunze kwita ngo ni ukwezi k'urukundo urukundo ku bantu bose kuko urukundo rubaho urukundo nirwo rwatumye isi ibaho kuko no mu bitabo vyeranda haravugwa ngo udakundana ntazi imana kuko imana niyo rukundo yanditse mu bitabo vyeranda ntugira ibihari setu ibindi genda wirondere oya mbega usanga atavyari nakosa akazi gato nuko tugiye kuyaga ku rukundo rero urukundo ruratugize urukundo ruratubeshejeho twavutse ku bw'urukundo kugira turinde dukorana duhura gucyanye urukundo ruba rubikoze hanyuma murabizi abantu benshi bashinga imiryango kubera urukundo bakibaruka bakagwira gutyo tugiye kuraba rero urukundo tuza kuruvuga muri rusangi tutaravye ngo urukundo rw'umuhungu n'umukobwa naho nzi neza ko ariho biza guherera guhagarara ahubwo ko ariho haba abantu bamwe baza guhagararira sha ndabizi ko natwe nga ariho Nenda gusubitsa. aha rero turaza kubivuga ko tugiye kuraba ubunye abantu benshi baravuga ngo haratitutse aho usanga hariho guhemukirana kw'abantu benshi hahandi uvyuka we waruzi ko umuntu mumaranye imyaka 4-5 ukavyuka umubona ku mastatu yakoye ku mastatu yagize mariage ku mastatu yasavye irembo ibintu vyinshi nyene vyinshi ugasanga hariho guhemukirana ugasanga canke imiryango umugore n'umugabo babarabana mu gukumva umwe yavyaye hanze canke ugasanga umugore mu nzu afise imbanya atari uwo mugabo bubakanye ibintu vyinshi tutibagiye n'abantu bakorana ugasanga nk'umwe dufate nko muri entreprise kanaka
barafise ibintu bagira byo gusaba nka credit mukavarizanya mwebwe ugasanga nk'umwe arahemutse hamwe musanga mwebwe muri ko muramurihira ayo mafaranga yarigiriye kure mutazi yo yagiye byose urumva ni urukundo ruba ruriko ruratituka ni urukundo byose biva ngaho kuko umuntu afise urukundo kuko umuntu afise urukundo nyokora ibintu nk'ibyo kuko bavuga ngo urukundo rurihangana gwemera vyose ruraharira n'ibindi est-ce que c'est toujours valide iyo guhanganira vyose kujyanye ijambo ry'Imana iryo ipfa rihindutse nivyo ndiko n'indirimbo nuko urukundo rurihangana kandi rukemera vyose gwemera byose rurinda urukundo ni ruhera yego naho notanga ivyanje vyose uratubeshe dada uratubeshe kirimo vrema ivyo kirimo iyo ni indirimbo y'Imana twe ko turirimba indirimbo y'urukundo yindi yaririmbwe n'umusa urukundo sexy yazivanze sexy yazivanze kuko sexy yatanga kuririmba niyo nacanda mwakirira ahubwo wewe niwe wanyakiriye nabi jana kwakiriye kuri iyo ndirimbo y'umurundi mugabo wacu uja mu y'Imana yo mwisenge kameza kuri yande nawe turamufasha uko tuzi twamwakiriye wewe yatugwishije muri mixage next okay next nuko Mutebutsi akaba aradutwaye muri next turagukunda gose Mutebutsi tugiye kuyagako rero twazanye bano kubera urabona ko urukundo rwose ruza kubaho harabaho umuhungu harabaho n'umukobwa twabazanye bose kugira ngo nimuzovuge ngo vyavuze ngo umuhungu ngo mwebwe murakunda ibi nibi ngo vyavuze ngo umukobwa twabazanye bose kugira ngo twumvirize impande zose jewe rero kubera negeranye na Kifa Mike reka bariwe ntangurirako Mike urukundo ugumva gute kaswe nshoko gukora n'amaso yawe nshobora amaso yawe ni manini merci au revoir endabi baradukunda turagukunda natwebwe bye aje gutwereka urukundo dukunda rasiko mu bitahuro turi mu rukundo yego rero reka tumuhe Mike atubwire mu majambo makeya urukundo arubona gute avyumva gute aragwemera hari abantu rega batemera ati savyesha sha past time reka tuvize Mike cyabivugako urukundo uramutwenge yo uvuze ngo ntanga isiguro y'urukundo oya kugwemera ndagwemera ruriho ruraba bon ntitugwemera exaggeration non plus twari ko turavuga wari kurambaza en general urukundo ruriho vraiment ndagwemera ruriho abantu barakundana gusa turagomba kuruforsa uko rutari sinzi ko mbandaniriza ko nkagusigurira turuforsa muri mwebwe ni bangahe bubatsa pari mabuja ngaha bubatse no body hari bariko baregera kugura ama parcelle two turondera ama parcelle ntiragira ko twubaka kandi parcelle zigura henshi hatandukanye ngo tungura gushinga fondation hamwe bizoruhuka ubutse hose nibwo gwafise uzobura hose utangaje Chage ubatse mu ngo z'abandi urumupangayi morana urumva kugira ndakumvishe nko gufosa kubwanje bijya abantu bavuga ngo jusqu'à ce que la mort nous sépare je ndi contre vraiment kuko ni wombwira abantu bagize mariage à 25 ans yuko na munsi deja umwuzukuru wabo afise 25 ans baba bagikundana kwa kundi nyene nurukundo canke no gutolekana genre apana jusqu'à ce que la mort nous sépare tuze turavuga yego ntaco wewe kubgawe kubgawe genre kundo urafise validité
pas validité peut-être en fait ngumya kuri yo exemple yawe nibaza yuko rugenda ruragira simara gutituka umengo tugiye muri ntuzeye rugenda rurafata forme zindi kuko kujya gushurirana mufite 17 ans n'iyindi ushika ahantu ego mengo hagiye muba d'une maturité wumva yuko Mike turi kumwe no ntagomba kwitya ngo temeje 686 ego ndumva ndi safe ndimande yawe ndumva yuko ndimande yujya mu tipe wundi ariko hariye ubona umuntu ukumva uryoye ku mutima ndetse ko bitanga na forme nibindi by'ibishobisho mona ryari après 30 35 ans ivya bindi nyene muzokwa nivyo nyene bigenda yafata ni forme simaka ni kubwawe dada simaka bana kuvuga ngo oya ivyo ndeko ravuga urumva we peut-être ushaka kuvyumva ariko moi je trouve yuko hari abantu n'umugenzi wa harige mushwarwa ati dasa nshaka kungira n'ivyo nshaka kundindiriza mu kabare gasanga mwashwanye bifata nk'ubugenzi rero hari abagenzi twese nimaze ko ngaha turafise amatipe ari different y'abagenzi atabanda bakundira iki abanda bakundira iki none uwo muntu umwe Yesu imyaka 30 urabitaha muzosinya contrat muvuga ati umva rero umve apana jusqu'à ce que la mort nous sépare parce que ugenda ku muntu wamumenyereye kumenya bihundi umuntu abantu bavuga ngo simbona ingene nzokunda nkuwo turakundanye pendant 10 ans urumva turakunda turi bon haba turakonfi hata niyumvira ngene ngiye kumenyera uwundi mutipe andi manuzeye amakode ko ari ikintu ko tumenyeranye sinkeneye uko tuvugana ndakuraba ndaga microsiriwe nabi ndakuraba nkavuga ati hari ako kan complicité uretse ikintu kimaga dasya je nibaza ko kanshi nibaza ko tumaze gushika kure deje kanshi nibaza ko ico kintu kiba kibloka n'abantu nkuko Mike yabivuze nibaza ko ari abantu baforsa ikintu baforsa urukundo kubera ico nyene kubera peut-être bavuga ati tumaranye igihe kinini abantu baratubonye baratuzi imiryango iratuzi kandi ukabona ko bidakunda vraiment ukabona ko hari ikintu cyakira pasta mugabo ukaguma afite baza ko gukora amatipe abiri biratandukanye hariho abantu abadasi yavuze barabaho abantu bashaka kuba bakundana bumva nyene bose supportana muri ubwo c'est vrai si nkigushuhira mugabo ndakufise ndaryoherwa ndagufise ndumva ko mfise amahoro genre hari hose kigo canke ndabwatsi maybe ntambaniye nawe uyu muntu mugabo katagushurira byo kumutima nikagihari mugabo bagakunda batankana akaba ari abandi ubo uvuze ba force kora gutinya ko abantu c'est différent biratandukanye c'est différent ego voilà icyo ndiko ndavuga benshi surtout muri société yacu hariho la peur de lendemain uwo muntu adahari pas que kumwanka nibaze ko c'est muga mu gihe uri kuri force ya peur ntayugira uri kuri force nibaze ni peur igutuma force c'est la peur du lendemain na la peur d'être seul hari muri relation ko batinya kuba bonyene ugasanga ndi kumwe n'umuntu sindamukunda muga kubera ko ninya kuba jenyene ndi kumwe n'uyo muntu byandi ngo nkene umuntu ambya ka bonne nuit na ka love à la fin je ndavuga dans le sens où ubu muri société yacu nta bintu ngo vy'ama contrat de mariage vyigeze bibaho hari uvuga ati tukavana ya etage isororezo turayicamwo kubiri hamaje tuja kubahe mukaje muvuga ati you know what ati reka twigumanire turi babiri umwe wese afite icyumba ciwe tubana amahoro dupange abacolocataire sexy love utumva gute nukuri we witwa rukundo kabisa ibyo nitwa turavuga ugaragaze kwegamira tumubona nego chambaye igikuri kandi nari muremure ntibigeze uba muremure dada barakuzi sexy love uravyumvise iyo twavuze kuri wewe urukundo niki urukundo eske rurahari ruratituka rurabandanya rurahagarara rufite date d'expiration rumeze gute selon sexy love sexy rukundo je novuga ko urukundo rurahari mugabo hama hariho mugabo ntituzi gukundana ntavyo tuzi parce que uko yariko aravuga ngo turarambirana urukundo rutabaye entretenu ni nk'ishugwe ishugwe donc ni nutarivomera nutariha ifumbire
rizokuma kandi ritegereza kuma ariko ratwenga ndazikagira mw'ishure Samire mu entretien y'urukundo niyo ndira shambwira ego donc ndiko ndavuga yuko nimba wewe ukidraga wa mukobwa waraza kumutora ndazi waramuha amashugwe waramuba hafi ariko hirya ejo dasyangira yombeshuza eske ivyo umugabo wawe yagukorera akikuresha nivyo akigukorera n'ubu nje namubujije mwe oya ivyo utamubujije aracangurira amashugwe ivyo utamubujije hari igihe mvuga ati kukazi ndakuzanira amashugwe uzarisha urumva usanga donc twagiye muri ya routine nkuko yariko arabivuga turaja muri ya routine idutuma vya bindi nubundi nuwanje kubera ikindi nda kubimukorera arabizi ko ndamukunda arabizi yuko donc naho ayo mashugwe ntayamuhaye ndamufise ku mutima kubera iki je nimba narimenyereye ishugwe rya misi yose kubera kuri inyima arakwima guhe ni sandroke umuryoheye ikibabaje nuko niyo juke ntayaza kumpa azoza kuyiha babapangaye nk'abaniki uragukunda abanikita abapangaye nibiza gukunda imiryango ikindi kintu naco que j'ai déjà remarqué tukiri kurabo ayo ma couple donc usanga turumviriza cyane ivyo abantu bavuga. C'est ça le souci. Preach my sis. Donc ça veut dire yuko jewe ndi umukobwa ejo ujya muhungu tukaba twarapanze mariage agataha muhira akababwira ati jewe nifuza gutwara Anaïse Mugisha muhira bakamubwira ati ntibikunda acaza ntanaza ngo nabikubwire nkuko Nikita yabivuze acakata kigira kwitorera uwundi kandi we ntabikubwira akugumizaho kubera iki uri ya pneu de réserve yiwe niya gushaka arabiswa zokuronka kubera iki uramukunda kandi aragukunda mugabo iwabo bamubujije donc kubera iki twinjira dans les relations des autres ico nico kibazo je namanibaza même dans l'amitié kubera iki twinjira dans les jewe nimba mfitaniye ikibazo na dada kubera iki ozi abari waje kumubwira ati ngo rega ngo sexy ngo arakwanka oya nije ndabimwibwirira kubera relation hagati ya je na dada gusa donc ugo rukundo nibaza kwanterfera mu bibazo twe je na dada dufitani canke je n'ujya mu type dufitani naho haca haza nibindi bibazo rero sinon urukundo ruriho seulement je dis toujours nituzi ngene dukundana ntavyo tuzi papa Mike hapo ka question kanakuye twari gukundana gute selon toi thank you nico nagira mbazi twokunda kuko urumva ko kwa sexy love rukundo rurahari ngira mbe n'umujire kwa kafome kavuga ati tuvyumvikane jusqu'à ce qu'on en peut plus jusqu'à ce que la mort nous sépare on va se séparer ubunya ni navuze ko ndi d'accord yuko jusqu'à ce que la mort nous sépare oh yeah non navyumvise ibyo nta numwe yobishigikira kubera ko ingira misi yose iragwaza mu nda oya bariho barahari mugabo ni nkewa vuga wewe no vuga aba bose bariko baravuga jusqu'à ce que la mort nous sépare ndazi ko batarimwo ndabwira ko ariko tuvuga twavuze gusa bariho barahari bake noya pana bake n'abakontabilize ko ntavyo ntidushobora guharura kuko nta je kubera iyo mvo nuvume ngo nogira rusansuma yabo kugira ngo turonke ibiharuro bikwiye rero wewe uvuze ngo turakunda mbwa ntituzi ingene dukunda ego selon toi twari gukunda gute d'abord ikibazo no kwibaza est-ce que turazi les langages de l'amour z'uwundi thank you so jewe nimba nkunda amashugwe siko ariko mugenzi wanje ntayakunda canke sinzoyamuha ku nguvu oya ntegezwa gutora icuwo wundi akunda akaba arico ndamukorera donc sindamwiyumvirira sindamukunda uko je ndabishaka oya ntegerezwa kumukunda uko wewe yifuza ko ndamukunda donc kugira dukundane il faut d'abord ko dutahura il faut ko habe iyo communication tukabwirana jewe ivyo sindabikunda jewe nkunda ibimeze uku nkunda message yo mu gitondo saa sita no mwijoro nje ntayo nkunda tutegeza kubibwirana kugira dukundane neza turabibwirana en tant qu'abagenzi naho hari ama limite hari abantu badakunda ego bakaba sociable muga amoma bagashaka kuba bonyene tubatahure twumve yuko yifuza yuko umunsi umwe
abaho donc yiriga umunsi wose wewe Nikita wewe Ozi atakuvugishije kandi biri normal twige rero nibi bikibazo kuko urumva nibishaka kuba ikibazo okay je no munsi ndashaka je narakunda kugenda kwicarana ahantu mfise igitabo cafe nkaba nicaye ahantu honye ukaza wumva ngo uri kura deprima ndiko ndadeprima gute oya nivyo jewe nkunda wewe nk'umugenzi wanje ntahura uko je ndabikunda ntushake kubigira uko wewe ubikunda rero kumwe n'abantu kukomeye ngo tu peux pas rester toute seule ngo uri kura deprima no tipo no ico jewe nkunda je nimba nkunda kwambara tunuare ndeka niyambarire tunuare nimba nkunda kwambara ibintu biri dark cyangwa biri kolo ndeka niyambara ibintu biri kolo tukiri ngaho nyene ga sexy uvuze ngo ico ukunda hari igihe rero ugikunda mu partenaire wiwe watagikunda aho naho ninda seda ico kintu kirakunda kuba ingorane rero ninda seda ozagira tubwire ninde yoseda umuntu aseda we yagukunze azi ko ico kintu gikunda arakigukunde no gusede yego kora ko ukunda deja azi ko ukunda kwambara peut-être amapantaro acabwira ambara amakanzu kora ko nkunda nawe no abatipe avuga ngo chérie fais le pour moi tu fais le pour moi ambara des robes pour moi bigukundiye kubikora ni sawa mugabe igihe vyase atabura ko vyase ico umutima ukunze ngire ndabaha exemple iri personnel très personnel urona kagahereni ko kuzuru nakagize ça va faire bientôt 8 ans muri iyo intervalle namenyanye n'umuhungu tukimenyana tugitangura kudatingana ikintu ca mbere yambwiye ngo muhira ngo ntibakundi hereni ryo kuzuru ngo rikuremo namubwiye nagasaga bayi tuzoba tubonana umviriza dabaho we waje umva ni nkuko yari gusanga ncumbagira akacambwira ati muhira ntibakunda ucumbagira bashaka utambuka neza none tambuka neza eske naye kuca nambuka neza oya we waje unsanga ukondi uko nari meze kuva ku mutwe gushika ku maguru ego hariho utuntu ushobora kuvuga ati okay uratolera turashaka kuvuga ivy'imishatsi ejo turase jaune orange noire ejo twakasa imishatsi akakubwira ati nukuri chérie vraiment hariho coiffure ukora je nukuri itanyohera donc itanshimisha mu bantu aho ndashaka kubitahura n'ikintu gihinduka ariko wowe waje unsanga mfise agahereni kuzura gute ushaka kumbwira ngo nindabikureko kandi nibaza ko niyo coiffure umubwira uti sawa nimba hajya ahantu ariho batayikunda aho hantu vraiment sinzoyizana mugabo nanje uzu ntahure ndayigize ngiye ahandi hantu je numva nizabikunda imishatsi yoyo anayizi niyo iratinduruma couple ugaza umukobwa ariko ugenda rushina casque ngo umugabo yase umugabo yase ko nimwesha ndavuga ni uri kurapfa ubyo ndagusavye Mike ngo nkata umushatsi chérie ndagusavye ndakunda umushatsi wawe gumiza iyo mishatsi mugabo je nibaza nibyo nakunda avuga mu kintu cyose araba ama compromis ni ikintu kitaciye avuga we namba muhiri wanyu ngene ntibankubite we namba muhiri wanyu badakunda iryo hereni ryo kuzura twogira compromis kubera nanje ndagukunda ndagushaka tugiye muri wanyu nkarikora erega sinamukunda ninde yakubwiye ko nenda mushaka reka ndisundi kuvuga wewe se urakoze birakemutse iraheze shatse kuvuga no ndiko ndavuga ko kazu ndiko mvuga pardon ndiko mvuga yaba umukunda aho wari kubigira oya ntavyo naye kugira ufite ndiko ndavuga jewe nicahe ndiko mvuga pas sur le corps pas sur le corps exactement mugabo akaba compromis kuma comportement y'umuntu reka ndakwereka exemple ashobora kuba ari umuntu nkuko abivuze akunda solitude sivyo je ndakunda kuba ndi jenyene ya compromis cija hehe compromis cija kuri je Darlene kuvuga ati Mike turakundana kandi azikukunda solitude mugabo kubera ukunda ko solitude kubera ukunda solitude naje nkaba nkunda kuba ndi kumwe nawe nzoza sinzovuga oya kandi nkunda solitude ntibiba bikibaye nta numwe shaka around nta numwe shaka ashobora kukugora kubera deja muri kumwe murakundana c'est vrai umva uri kipabize ndikunda hora ndikunda none ndure mu kanwa twicaranye ntibikunda impossible no en fait ni imwe sexy yavuze ati faut kumenya kuba uri wenyene kugenda ahantu uri wenyene kugenda ahantu ukicara wenyene hanyuma none yoza kandi ushaka kuba wenyene none yoza ugira iki
uyu nivyo reka aravuga Ivyo kuravuga uyu unye ngo basi ngo compromis ngo kugira ngo abikunda ngo za acaza solitude misi yose Acaza. ari umuntu Nta muntu yo akunda kuza solitude misi yose uyonya abagwayi nawe yigira misi yose wari deprime wo tumubare kwa cyane umuntu wunda bari muri kugira Wabonye abayagira. mubeho uvuga ati hari igihe wumva ushaka Mike kuba arafise ikintu wenyine. yagira avuge icyo nagira mvuge kubo wonzi vyashikiye umwe dufate wa muntu akunda kujya kwama mu nzu ni kuruha vraiment vendredi no gusohoka no kuryoherwa kuja mu bagenzi akaca ro nka muntu satani igeze umengo no mu bebe ngaho arasinziriye mugombe yega satani yose saa mbiri agombe naho yoba yegamiye basi arasinziriye hama none nkaho compromis ibanya muga nkaho urashobora kuvuga ati peut-être nyimba naho nasohoka tule weekend nkavuga ati tule weekend urashobora kuvuga ati kubera nyene nirindi ndamukunda hari ibintu byinshi Je ingenda guhe ikintu wokora. sivyo hari ikintu kimwe conyene wokora okay worakunda gusohoka kandi urakunda kuba uri kumwe n'abagenzi bawe peut-être uri kurasohoka batumira abo bagenzi bawe muhira we wagiye wagiye logistique yo gutumira abantu muri wawe misi yose ntaco ndi mu event planner nzoza kubipanga Mike sinzi je veux pas généraliser mais j'ai l'impression que ndazi couple ari meze gutyo umuhungu na wenyene ibintu byo gusoka ngo gushika mu gitondo c'était pas son truc et umukobwa yari genre yo banjukaju et le truc umukobwa ati arabiheba ako yarabihebeshwe shejwe kuko arabona yuko umutipa mubwiye minuit chez dutaye dushitse 21h twa tukiri muri apero ivyo bwatangure oya ngo je ndatashe vraiment ngo urifata na taxi namukobwa nyene akaca yinjira modoka nyene n'imihanda kwa mwasoka n'umutipe wawe oya tureke n'imico nabana nyene mu kisagara ariko umva wasoka n'umutipe wawe atagushika muri boîte ngo ndatashe ndifata na taxi harabigira niko hariho wonzi yacamurindira modoka ko barabara nk'amasaha atatu kwame mazi umuriro no muri ntakubwira ngo utahe ntiyakubwira ngo utahe reka nawe kubera urukundo tuvuga uti yo ndamurekere ya modoka ucutaha izo sigiwi aho uri guma wikipabia sishana hakara hari otone kumenyana neza mugitangura relation ako biragoye ukunda umuntu sana ukavuga ngo ntaco mva gérer dasi ndabwira ikintu k'ibyo byose uko turivugisha ntuburakunda vya vrai reka ndakubwira jewe narambaye ijiribabi nditandira sambu cha ozi narambaye ijiribabi si blague je narambaye ijiribabi nditandira kubera gukunda umutipe urigira mu musulman yego kweri wabo no suguhindura idini sinahinduye idini wabo baraba musulman bari allergique oya je navyo nogira je nizo ndiko ndakubwira ubutarakunda bari allergique cyane umva papa we yari umushehe uravyumva bari allergique ku muntu atikwiza nzi ko nji wabo ndi wako muri garde hari amakanzu y'aba musulman ivyo ndiko ndakubwira natwe mu katolika uzi kugiye ku muri belle famille ntuntu ugenda wiyamise bwibubana ugenda uretse nashatse kugarukako ndavyo uretse icyo nashatse kugarukako ganiki ni kweri uwo muntu namukunda ubu aho ngeze nihere nisinokura ngo ndarihinduye twanda gusavye n'ubu nturakunda wo bisubiramwo oya narakanuye narabonye yuko reka urukundo n'urukontorora urukundo urarukontorora neza cyane dada ndamukunda moneye ntibikunda ntushobora oya reka kwigira mwamba virizada ni rubariko urukundo ni uyu wayi kiragoye sana bikontrola ntibiba biri urukundo ntibiba oya ni rubariko ntuburashikayo uraye umwana hora wigira mwamba darirene urumva muga kameme beraheza kubaguwe ntaco urashobora kugukontrola nitwoguhaririza reka tureke kugukubagura arafite wenyene ofondel yuko yafatitse wafatitse uvuga ati urukundo Muga la question que je me pose. Mubu wani wazo kuguca kukiganira. None. Oya. Nabivuge. Bivuge naco bivuge. Ringe gato. Reka ndakora ikintu kimwe. Yego ndikunda bivuga kuri television ntawe ntinya. Urukundo rukontrola gute? Urukundo rukontrola mve ndabwira ikintu kimwe. Basi turemezanya yuko
umaze kuja mu rukundo n'umuntu kuko nimwave mumbwira je mumbabarire sinemera kudafudra ngo turahuye no musi cenda gukunda 100% biza biraza sivyo biza biraza navuze jewe nahayo Darlene mwene simbizi sinavuze ngo Nikita Maria urumva ucumbwira yuko kenshi gituma aho vyanka ko urukundo rukontora iyo wemeye ngo urukundo n'urusazi wemeye yuko urukundo rutabona wemeye yuko urukundo rutumva jewe naravuze kugira ngo ushobore kurukontora winjira ini jambe deda ini jamba na riyeri bikunze ndabandanya vyase ndasubira inyuma winjira utambikije yego rero nta ruba rurimwo nta ruba rurimwo aho rero dada ntubukunda ruba rurimwo ubukunda oya ubukunda reka ndakubaza ikindi kintu je muganda afise ikibazo oya nibaza jewe ndafise ikibazo kandi nguma ndagisaba rero ya bien ikibazo mfise ni kimwe mbehoho ntidushobora kubaho tudafise ugo rukundo gundi muhungu canke mu rukundo go muryosha gusumba na mama single ship ndate single ship yari kuba single ukaba uri mu rukundo nawe wenyene urazi iki gituma nkaho single ship iraryosha maneno tu ejo tubona mbete Darlene abantu babona amasitati yawe ntuso kubivuga ibaze wavyumvise mimi sina mashina commission if you look at my status sometimes I'm in love sometimes I'm broken hearted you will never know what is in my mind mugabo sometimes you are in love kazima sometimes uri in love stati mbashaka kukwereka ni nkuko umusime nzo kurira ko nkenye kandi je ndumugwiza tunga cyangwa urako ndumugwiza tunga kandi nkenye c'est ça stati turabemeye nta rukundo ufise ndafise mugashaka kurutanga gose ndarukontrol atambikiza zo ko tambikiza wewe ntago baba afise uko biri kose ntaho kwinjira mu rukundo udatambikiza nta kure woshika nta kure woshika oya namushikiye komde wewe arikavuga tubwire ngene utambikiza oya nariko ndamubwira aprecise gutambikiza uko ariko kugira kuko nibaza yuko bose d'une manière ou d'une autre baratambikiza muri ekolasi bon je urazi gutambikiza nari ntaho noreka natubisigurire na make liberté d'expression gutambikiza nari ntaho tawe ntubivuge ntaco ibaze je gutambikiza nari ntahuye nijo kuvangana oya yavuze ngo ofite ndakunda mutahura ni genre fais gaffe uyirakoze ni sawa nakubwira umviriza ni genre dada urampinyuza ko natahuye ni genre ni wisesagure ngugende genre fier ukumuri ozage okazu utisesagura kwawe ntuja mu bandi no kuvuga sivyo navuze ngo kubera ngo utaba kurisesagura kwa muri kumwe ngo ufise abandi ku ruhande oya sivyavuze ça veut dire ni kintu kimwe je namamvuga uja mu rugo rukundo uzi yuko si ça marche amoke si ça marche pas je peux en sortir donc ukundisha umutwe ntukundisha umutima wewe umutima nawugura no ubona umutwe ushobora kunisha murashitse no kushana shaka kuvuga ukundishije umutwe tu peux contrôler l'amour mais ukundishije umutima tu ne peux pas none bakundisha umutwe gute ugashiramo ibiharuro okay uvuze noca kubishyira mu rukundo integral tule tunyoka urukundo deja ruroroshe rukanagora ça dépend ukuntu rutwara urushange ukuntu rwagenze rugoranye rurakugora vraiment ukabaho enfait ndamarika ikintu kimwe ndamarika ikintu ukabaho muri parade mubonye urazi yuko wewe ushobora kuba iwanyu ushobora kuba iwanyu kwa so na nyoko umuhungu mukundana akakwangira kuva muri iyo nzu usohoka ahantu kandi ntuyisohoke atahuraje ndagusavye she ndakubye nkagusanga muri ville ntugenda ahantu na hamwe ndakuvunagura amaguru dushinga inta inzu ya so na nyoko ati none abavyeyi bawe barabizi yuko mu gusohoka mu nzu yabo usaba uruhusha Nikita ikintu nashaka yuko dushika ko nagishitseko ngira nshinge ntaye personnel umushika ku bintu umushika ufise ubwenge reka icyo nashaka gushika ko nicahe nicuko benshi batwebwe tuvuga uko nuko ya certain mu matwa twarigeze gukunda cyane tukababazwa hama bigahinduka nkore no reka smake na jotei ki for Mike oya reka ufite ikibazo bivuze ni kubera iki nagume hamwe guma hamwe narakibaye ntaco nzosubira kuba naraciye ubwenge ufite icyo nshaka kuvuga niki ni reka kumuraho gutyo karumigwa na jewe habaye iki
dushaka intahe bandanye inaye niko ndavuga ni yahe jewe Jean jour narakunze un gars Oh. j'étais vraiment prête à tout ndavuga prête à tout si prête à tout imwe y'amafilme canke iki parce que naravyerekanye ya vrai naco nagize pour ce gars naravuye no kuri sandale yanje y'ubuzima ndahindura vyose urumva ndahindura vyose ndaba uwundi muntu nta kintu na kimwe yambwira uri kuravuga iki yaraza mu kabare ricaye n'abantu haguruka ntiyaza ara telefone haguruka aho wicaye taha narondera imodoka intahana ntumva ntabona ukaca ugenda uriruka gaca niruka ibiratu nabikora kugira sinceregwe kandi nzi ko ataza kumbona ngaca ngenda nkashika muhira nkatekereza nkaguma hamwe sikera cyane sikera cyane abavyeyi bakureze bari babizi kandi ko bagira naye sina mpore wizehe bayagusubiza oya nivyo urashobora gusaba baragusubiza uretse nuko kirankweza bagusubiza ciye mbona amakomantere kuri Twitter urashobora gusaba akagusubiza amahera yo kwishuri telefone yawe urumva mugabo wa certain manivel nuvuze umaze guhemukirwa ugaca wiyumvira vya bintu byose wakora pendant 3 ou 4 ou 5 ans ukavyiyumvira ucuvuga ati finally sindi ko ndavuga ngo birakunda biroroshe ko umuntu akontrola urukundo no ntivyoroshe mugabo ni nka kwa kundi iyo umaze kuba ufungura cyane ukagwara ingwara uriga gutora ivyo urya ntusubira kujya wahora urya dadaradze rero wewe wagize igikomere cy'umutima kace gikomere kirashobora gukira mu izina rya Yesu gikire none dada ndakubaza ikintu kimwe urashobora gukunda kandi ato tadebani abantu bose ya dada duhindure sije musatira umukopine wawe Yesu yatanze na okay mbaza shana niwe watanze intahe ego mbaza no ma commentaire mu mbaze ni none ndabaza sheri Ndakwishura. wabaye desi rimwe oya byo biracage oya nimba yabaye desi rimwe biracagendeka oya iryo ni rimwe uvuga ati ni kimwe muri byinshi tubwire we ni nka kangahe gana mushaka turare ngaha oya tubwire ntahe yose tubwire imwe gusa kamwe konyene je nizera yuko muna ni vyandashe umwe wese akaraza atora akamorso kiwe wewe baratora akamorso wiwawe wiwanje wiwawe oya jewe umutima wanje uracari hamwe kubera ko narize kwiyakira watubwira intahe abantu bazi ntitumeze co kimwe Muganda ba- afite ico natahuye abantu ntitumeze co kimwe kandi ikindi kintu naco ego uzoca ku misega 200 kugira ngo anje urungira uzote buronko ugwe kuri Berchalma imbere kugwa kuri Berchalma nushobora guhura mugabo ahandi hantu nushobora guhura n'abantu batatu bane bakurikirana bameze kwa kundi nyene Oya. ukumva umengo hariho ikintu ofete hari igihe utangura kwibaza ati none eske ni jewe ikibazo kiri kuri jewe kandi bavuga gutyo ngo tu attires ngo ce que bavuga gute oya nkora abantu ngo baguma basanga bakunda bad boy muri bo ugava ku mu bad boy oya turiko turitirana ibintu umaze kubabazwa kenshi rimwe kabiri kane gatanu none ikibazo nabo bahungu ego naho nyene turiko turavuga uca uvuga ati eske ni wewe canke nabo bahungu umumuri nabo bahungu canke ni wewe rero naho ofete nico gituma ndakubajije eske wababajwe rimwe iriya epoke canke reka no shamba bazo kangaye ko je nkiri umwana nico gituma banakubajije ku myaka wari ufise imyaka ingahe de tromper Ah, okay. d'être trompé mugabo rero twe twamye turavuga urukundo twavuze urukundo donc hagati y'umuhungu n'umukobwa kubera iki abagenzi natwe duhemukiranira gute nivyo vyamiti umuntu aguhemukira n'umugenzi kumengo ugasanga n'umugenzi mwakuranye umugenzi donc umugenzi uconsidera comme un frère ou une sœur ugasanga niwe aguhemukiye okay voilà nizo za exagération je nanse kuva au début nta vyameyera mintaki non urondera umuntu afitinga muri ico gihe urimo ico kintu ugomba milieu ugomba donc pour toi c'est nukugira abagenzi selon ico wifuza selon cadre urimo ndafise abagenzi namenye kubera n'abantu twamye twigwa ku ishuri rimwe n'abantu twamye dutaha muri societe imwe mu buzima hari abagenzi naronse kubera
narondeye nagiye hanze y'igihugu ndarondeye turumva harabo mwabanye mwakuranye yego hari abagenzi twamenyanye kubera ibintu vy'akazi ca turamenyana ivyo vyose ntuforsa nta meilleur ami nitugwe oya rega nitwe ko turavuga meilleur ami mugabo uzosanga donc pour toi nta mugenzi uvuga uti jewe Mike naho notsitara hajya jewe ko ndabiconsidera ni est-ce que je hajya naho notsitara umuntu wa mbere mu telefone wanje noca telefona atari umuntu wo muri famille ko misi yose mu mutwe je hazi umuntu wo muri famille hagize nk'ikibazo cyane nogira okay je ico igituma voilà nk'ubu ndashaka kuvuga ati nkune munsi nogira accident umuntu wa mbere no hamagara ndazi umuntu muri famille mpamagara uno musi nogomba nko kubona ivyo ni personnel ati uno musi nogira nk'ikibazo c'amahera canke c'igiki ndazi umugenzi mpampamagara Walega naho nyene ndazi nk'umugenzi mfise nk'ikibazo c'ingwara canke iki sinumuganga mugabo ndabizi ko ndamuhamagara ndamubwira ati hewe ndangira umuntu yo bavura ibi bintu. Okay, naho rero ndiko ndashaka gushika. Donc wewe ufise abagenzi kubera cadre uvuga uti uyu ndazi ko ntegeza kumubaza kubera ndi muri iyi cadre. Pas même forcément no kumubaza. Canke ntegereza n'abagenzi bari différent selon ndabizi ndagama mu buzima bwa misi ndagarutse kuri hahandi wewe Mike uvyutse uragiye ku kazi iki ni dufate ni vendredi siko ninde mugenzi wa mbere uvuga uti uyu muntu nani naho maze imisi myinshi genre naho tumaze 2 jours 3 jours tutabonana nari ndamukumbuye. Donc umuntu wa wundi uvuga uti uyu naho en fait nshatse gushika kuri le fait yuko ego hari abantu dukurana ugasanga murakuranye murageze kuri etape gwa rukundo bwa bugenzi burabaye expired kandi birashika ukavuga ati ubu aho ngeze mu buzima ujya ntawe ngikeneye canke we akabona yuko atakigukeneye canke ubuzima bukabatandukanye ukagera ku yindi etape ugasanga haraje uwundi ugasanga ni kwa kundi nyene jewe je me suis rendu compte yuko par exemple nka jewe abagenzi banje bose bari mariés tout le monde oya vraiment ntunyingishe vraiment simbabaye mugabo naciye nsanga yuko uko baba marié niko baja mu bindi bintu ugasanga dressing iri priorité alors que ikintu cambere yakora yari yo sexy iki usanga namubereye priorité ku kindi kintu mugabo nanje ugasanga je me suis détaché kubera iki mvuga uti sinje kumugora donc sininjire donc ugasanga ndiko ndaja muri iyindi cadre y'abagenzi mugari yo nabandi rero uvuga uti il y a des amis qu'on choisit et des amis qui nous choisissent mugari rero ugasanga hari abaguhemukiye vya vrai akakwiba umugabo no ico ndacanga akakwararaza oya hinge ndakubaza ikintu kimwe ndankumuntu avuga ico kintu hinge ndabikubwire Mike ico kintu ndacanga no jewe ndazurindire umviriza reka maze ndagusigure gituma je ndacanga jewe no musi je dufate ko nubatse na Dasi hama ndamuvanganye na Nikita Nikita ntigeze yiba umugabo Dasi ico kintu ndacanga okay banze ndakubaze rero nawe basinyiraniye umviriza c'est vrai ico yagize si ciza simvuze ko ari vyiza ico yagize muga en même temps umviriza nanje nshatse kidnapping we have friends uravyumva dufate je na dada turaba umva babandi bamana siko mfamfe turamana nikuvuga mvyutse mu gitondo mpamagara dada canke dada vyutse ahamagara jewe ndamenanye n'umuntu siko I'm about to get married dada nciye mfatamwe ama message dada yamwandikiye avant ou pendant et après notre mariage mfasha ama message dada yamwandikiye uravyumva donc ni dada ariko aramwaluma siko ndayafashe kubera ko dada yaje kunyaramira akambara nuisette mwijoro jewe njyamye mu gitanda n'umubebe akambara nuisette akaza gutora amazi muri salle umugabo ariko araba televiziyo umugabo akambwira terega ton ami elle me séduit nkibaza ngo ni blague nkangera dada ryamye nkafata telefone yewe she's my best friend nkafata telefone yewe nkasoma muri iyo cadre dada ntabariko aranyiba umugabo none ntabariko aranyiba umugabo umviriza mugabo ariko arabikora abariko barabikora mugabo avyemera ari complice aho uvuze ngo ingene yaje yambaye ni bimwe
hari ibindi bintu je namangwanya mu miryango sinzi yuko hari imiryango bihera muba muzi bishikamwo kuyo ngo wa monkle naka ngo wa muntu naka ngo araje ngo abakobwa bakambara neza mushobora bikwize ngo naka araje si uwo muntu adashobora kwihangana kubera uwundi muntu ngene yambaye ikibazo si uwo muntu yambaye izo mpuzu ikibazo ni uwo muntu adashobora kwihangana muga none ndakubaza ikintu kimwe erega ni ya respect ugarukako dada yaje donc yambaye nuisette azi ko umugabo wanje ari muri salo arenganya umugabo wese kirofa anayizi arabonye ntuzenda ndavuga ko ari kirofa muga ndiko ndavuga intention ya dada ni siyo erega je ndiko nico no utora abagenzi bisunziki erega naho nyene aho aco nitwo kigaruka ndavyitiranye je rikaravuga arikavuga ngo urukundo ruri hagati y'abakobwa umugabo ntarimwo aravuga ngo urukundo ruri hagati y'abakobwa mais en même temps urinze ugiye iyo ndarungikiye nude wora runkiye nude Mike jore n'umugabo wanje tureke Mike tumukuremo ni entre je na wewe wewe runkiye nude umuti ivyo ndavyumva mugabo biba ni utemera ego umviriza iyo twayiretse umviriza no muri Bibiliya haranditse les voies du Seigneur sont impénétrables Imana warayisavye umugabo canke umugore ikaguha umugenzi wawe ndaguhevye we rero ndaguhevye inzira z'Imana ni zine zitanu mugamenya yuko mutwara amenya yuko jeni wabingirira nzoguturira gamura vyumva uzokuye umugabo wa Nayizi nico bigaruka no mubavuka mimiko nico bigaruka no ugo rukundo n'ugo rugaruka no mubavukana kumwe usanga hari nk'abantu ushaka gusanga no muvugana naho twara mu bama batwaye abagabo baba umukobwa muvukana musangiye papa na mama aragutwara umugabo araryoshe umva umugabo agiziki umugabo araryoshe ndavuze ko uza gutora uwatowe sivuze yuko nobikora kugene waryoshe wenyine sivuze yuko inyibano ziraryoshe on est d'accord ibintu byose bya satani uko ibigira biraryoshe ibintu ukora ingaruka ivyo navyo nindi dosi reka tugaruke ico nashaka kuvuga tugaruke mu ico nashaka kuvuga ni giki kwiba bon kwitiza ko nubu bivyo ko nubu mutwara gutwara nukwitiza ko nubu mutwaye harige bagumana mu nzu cyangwa ukamutwara burundu cyangwa ukamutwara nibaza yuko nivyo ntibiva hanini no kubugeza bamfitaniye n'umuntu birava no kungeso z'umuntu kuko ari nza bikugirira nuwo batara abagenzi yo bikora bien sûr wewe ubura umugenzi canke wewe muba muvukana it is too much birarenze nivyo binakwiye nukuba ni handi tugira tugaruke hahandi huko sinzi ko nuvuga muri bihe turimo Petero ko nkeka arivyo twabonye hari ahantu ugo rukundo en general nko twaruvuze haba mu bavukana haba mu bagenzi haba mu bakundana bashirishushu ruriko hari ukuntu mengo rurameze ukuntu mugabo si muri bose rero nkuko twama tubigira muri deba ngira ngarukane nshaka kibazo mbega vyo babiva kuki ko kera twabona ati ko twabona ba papa na ba mama bamarana imyaka no je ne suis pas pour ngo papa na mama ntibakubwira shaka mwanke ndaza kuvuga ati urabivuga ariko je niyaze kontu yuko nubu je mfise abana ikintu twadufuwa n'umugabo nushobora gushwa n'imbe y'abana murarindira sico nariko ndavuga kuko hariho ibintu tutabona ego ku bavyeyi mugabo hariho couple na twebwe ushobora kubona muri quartier ukavuga vraiment ukayamvia ukavuga barakuze ukabona barakuranye mugo ukavuga uti ijya kuberamira test ikintu cyakunda kuvugwa ngo abavyeyi bacu kera umva turakomontiza ivyakera alese navuze kubereka abavyeyi sinari bwanaheze turakunda gusamana uwo musamira hejuru mu kirere ni murindire meze kugira atterrissage nzimye n'umutaka imvura yagabanutse shishe hariko haraka ico nako ndashaka kuvuga ni cahe ni realite ihari twese ndushaye kwanga ndashaka kubera iki abavyeyi bacu naho vyashika izo separation zabera mu nzu naho bishika ubu izo oya ivyo nye tugiye kure sivyo oya shaka kuvuga kwa zani ko zuba kwanye okay ikintu basi reka nange basi bon okay reka basi nange cyo shase kuvuga na facteur menshi mugico shase kuvuga hanini baza yuko ikintu selon moi kibuze mu rukundo gubu haba mu bavukana canke iki novuga ko hanini ari ya respect
nibaza ko namba abavyeyi bagihari ni kwa kubahana tureke kubeshanya ubu vyogora yuko muri arena ariko babona Rero twaba bakundana rema barubahana. ubu niho biriko biratituka kiri mu bintu biriko biratituka respect nisho kintu cambi kuko yabivuze urukundo fichika yabivuze urukundo rurabinyegeze kuva na kera narindi ubu la seule différence ubu bibera muri arena ubigira muri Calvados ni ya respect nako ndavuga ko atayihari mais kera byarabera no muri archipe hari abapapa bamana misi yose uko ka nta respect nimwe iraho hantu umviriza irahari hariyo deba nagize hari deba nagize n'umugenzi ngo umuntu ngo akuvange akaryamana n'ubundi mugore ngo mu hoteli ngo canke nk'umuntu ngo wafatiye muri chambre conjugale ngo sico kimwe le fait ko hamaze kubaho kuvanga wavanze sino ivyo uri kuravuga difference n'umwe avuga tomato undi akavuga tomato nta difference n'umwe ego ariko wamaze kudesida kumvanga ugomba bigire aha canke ubigirire ikigali canke ubigirire adisi wamvanze ivyo rero vya respect ngo twubahane muhaba bahanira iki wavanze lactela rero Mike igira ihere reka tumvirize rero dushaka wewe na sexy mutubarire ni giki gituma hariho iryo tituka hariho bamwe bavuga ngo amatelefone ngo aracanishamwe abantu kuri fixe ntabwo nta busutwa bwa byinshi ntiyampostinze kuri fixe byabibaza arumva hari ibintu byinshi bituma urukundo rutituka kuriwe kubwawe nibiye Chelsea nemera gose ko gwatitutse different je cyo mvuga ubu turabibona ubu hariho réseaux sociaux yo kubona ivyo bintu hariho réseaux sociaux yo kwambika ibara umuntu yo kuvuga ati ujya aramvanga ujya yamvanganye n'umugenzi yitwa nakamekera ku bavyeyi bacu okay uri fix barabivuga muri Ronatel nizakunda niyo difference nico gituma ubu vyamyeho kandi ibintu bizokwamaho nejo mu gatondo na hirya yejo gusa mu guhanura uko nosozera mvuga umwe wese arondera ibimukwe nturabati nikita wewe vyagenze ukatereka nanje ndondere bijya no rondera ikirato cawe kigukwiye ucambare apana kubera uno misi we nakuza karato wambaye nanje cengene ndaciteremwo ugitabure apana no kugitabo ariko akarato kaja kuri televiziyo y'imodoka ntibikunda wambara kinini ambara kinini reka kuvuga ati kubera nakunze kijya ujya mugenzi wanje yambaye kijya nanje nteza kuronka kijya no rondera ikigukwiye hama bizogenda neza byase naho muvana naguforsa nivyo vraiment naguforsa nagira wogerageza mukagerageza bivanga ibintu bibi mu nyuma byase nyene ni byase ni bayi iwe ntumuharije cyane nariko ndabaza natwara kubaza pardon basi mbabarira oya imuzi yatabutse urayita umviriza ndababwira ikintu kimwe je ndamushigikiye cyane Mike vyanse biba vyanse nukuri nta uja kugonda muri giti camaze gucika ntituza gufatanya n'amasupa group kandi ndocha gicika nabi mu ntibikunda vyanse biba vyanse donc naho nyene au fait kera au fait vyaguma entre eux kandi donc na mama wacu naho yabimenya ati umugabo wanje aramvanga yo yararyama karira gahora ariko ubu difference ihari nderura nimba bambwiye ngo umugabo wanje ngo ari muri arena ngo ari kumwe n'undi mukobwa ndamusanga yo wa mukobwa nkamukwega amameshi sino kwerura je trouve yuko ikidaje cakoka nico gikomeye cyane maintenant ubu abagore benshi bari autonome nakubise amakofi narakubise mugabo rero nawe warexagere oya mugabo ndakubise uwo yakuvanye oya rega sinakubise umukobwa je nakubise umuhungu aho ni sawa nakubise umbaye kure urumva naramukubise kandi ikofe rya bien araryumva neza yuko ari mu iminzerere araryumva vraiment kuko jewe nimba ari ikintu ca mbere ndanka muri commentaire ndanka koga asango bakubita abagabo ndanka kumbesha kandi ndanka kumanka de respect mu bantu nuje kumvanga umvangire hari je biragusha aho rero muhumvikana na Mike
umviriza ndababwira ego yamvanze kandi ico sinda chance ariko ntimushobora kuba muhagararanye et la fille araje genre kumuvugisha Barakiranye. kumutambisha umva aciye namuyambira comme si umva wewe uri gifoto uri kiya kiboro namukweze gutya rafiye ntigigwayo gatoya hama ndamubwira kuneza yanyu mugende mubigirira ahandi apana imbere yanje jewe musohoke hano musohoke donc rero sindiko oya Ngondi mama w'inzu Tu es une femme navyo dangereuse. tuzi navyo tuzi oya mugabo sindiko ndababwira ngo nimuje kugwana mugabo nimwakenera kugwana muze mumpamagare nzomubakubita ok pour conclure oya reka kugira mpeze ni ukuri urukundo rurabaho naho je nababajwe ndacagerageza kandi nzoguma ngerageza gushika ndonke cakirato canje kingwiye neza mpaka ndakironke kuko kiriho kidahari ntaco it's fine kuko hari ikintu mudatahura Umuganwa Rudoviko kwa gasore yarayamaze. ngo Ni sokuru wanje. Yarayamaze ati nta kirato kitagira inimero. Kigomba kibe kimeze gute? sawa iyo kiri hose inimero kandi iyo nimero zo ari umugenzi wanje yambwiye ngo hari mi 2014 yambwiye ngo tu as passé 19 ans de ta vie uba mu Burundi tu n'as pas trouvé chaussure à ton pied wari umaze 3 ans mu France tu n'as pas trouvé chaussure à ton pied et tu reviens au Burundi il fallait choisir un autre pays urumva rero nibaza yuko nimba imyaka y'indwi narabuze ngira ngende mu kindi gihugu murakoze Shari byavuze birumvikana ase yayo reka duheze deba nababwiye ko deba ari ndende ntiyari guhera nababwira ko nta kintu na mazi kimwe yazitageze watubwiye nta kintu na kimwe watubwiye mu mutwe meditation ntavyo bigeze wumva rero ivyo yavuze byose navyo wumvise washaka kubandanya wumva ushaka kubandanya aho ntavyo warumvise nivyo nawe washaka kubandanya nagira mvuge turangize wari wavyumvise reka duheze ikiganiro bashe umuntu wese afise version y'ukuntu yumva urukundo sivyo abantu bose bavye iki kiganiro ni mutubwire mu commentaire ukuntu mwe muvyumva wowe uvuge nkawe ntuvuge nk'aba ko bavuga gahaye vuga nkawe ukuntu uvyumva ukomante ama suggestion maybe yabahanye mugabo ushire ko nawe uvuga ati je ndavyumva uko byari gukwiye kugenda uko unye ko maybe barashaka gusanga commentaire yawe ishobora kuba ifashe kurusha y'abantu bari ngahaye bakabura ego reka nshimira aba guest bacu b'uyu munsi bari bateze cyane ego karibu kandi ikindi gihe tuzagira suite muri 2020 gato vraiment ngira mpeza akajambo gato ikintu ngira mvuge je nabonye no nivyo ca mpeza sinabwiye ishire ko jewe point ca ndayishira ikintu ngira mvuge ca nyuma nabonye nkuko yabivuze nasanze yuko keshi biratugora kumenya gukunda indi utazi kwikunda abantu c'est vrai abantu benshi turarondera urukundo rwacu twebwe mu bandi bantu gato usanga parce que ça marche pas ugomba kuavansa ururondera handi ico novuga nuko umwe wese nabanze yige kwikunda umenye yuko uwo muhungu canke uwo mukobwa utamufise kubera wowe urikunda ego nta muntu yikwiza c'est vrai mais kubera gwa rukundo wifise wewe aza canke ataza hariho aka okay kagumaho naho akubabaza ntacuzo kuko uzotruva uryo rukundo rundi muri wewe self love reka tubanze twige kwikunda banza wige kwikunda wewe hamuge wundi azoza yiga gukunda uwo wewe ukunda niho naho azogenda ntuzoguma uvuga ati mbega jewe nibiki mbega kubera iki jewe ubuzima buraheze uzobuzi yuko hari ico mfise I love myself and I'm okay with that abe ahari abadahari ibintu byose birabandanya so muri kuno kwezi k'urukundo reka twige kwikunda turumi twige akavuga uyu ntazaguheza taduhetse let's first find our self love and then urundi rukundo rw'abandi ruzoza gwiyongera kubw'iwacu point asize ko point bagigira ushaka kuvuga bagigira ushaka kuvuga okay ntangajwe n'ukuntu hari umuntu ataba yikunda barahari bro ora nusubiye kuvuga ahoze babanye bro baminduriye n'igitsina mu mpera y'ikiganiro wumva no bashani fun and facts
nibaza ko abantu bavuga ngo muwe serious nga ntibakibivuga oya bararonka fun bakaronka n'ama Baramenyereye. facts so oya ubu n'izina ryawe bisigura twarabasiguriye we are doing things to give you fun but also to give you some facts of life so ntuvuge mwake microphone abagesti bacu uyu munsi batumira muri Sweet Me 2023 sexy bari marié ntacu uzotubwira ukuntu byagenze ugira nko umuntu ikirato cyangwa ukuntu waronse ikirato cyawe wozo uri marié sawa tugaragaye uracari umwana na dada banza bari marié Mike ngaracari bebe afite 12 ans Nako bose bafite bebe. bayi nikita bayi Bayi. umunsi mwiza nako ndavuga batwita bebe Turabonanye. twese bebe nikita bayi bye bebe ozi au revoir les amis on vous aime beaucoup bisous bye bye